Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biba biriko biravugwa mu bisata hirya no hino mu gihugu, gusa kandi nanone tukaza kugaruka ku gikorwa kirabana n'ivyagateka kazi na muntu, ubutungane ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa ngaha mu gihugu. N'abakenyezi babiri ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakoze bidasanzwe mu bihe vyabo. Umwe ari ngaha ku butaka bw'u Burundi mu gihe uyundi we yoba ari mu gihugu c'ubuhungiro. Abo bategetsi bompi barakoze bidasanzwe mu kurengera agateka k'abana ndetse n'abandi harimwo cane cane imfuvyi ndetse n'abapfakazi nk'uko benshi bakunze kubivuga. Umwe rero akaba ari Margarita Barankitse, umukenyezi adasanzwe Burundi bwibarutse afise inzu ya Maison Shalom ikurikirana abana benshi b'imfuvyi nkuko tuza kubigaruka ko. Uyu ni nawe akaba Denise Nkurunziza Bucumi, uwahora ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Umuhisi Petero Nkurunziza. Uyu nawe yarakoze vyinshi bidasanzwe rwose mu bikorwa vy'ubugiraneza nkuko benshi nga mu gihugu cy'u Burundi mubizi. Akaba kandi ari n'inkuru idasanzwe turiko turabategurira kuri aba bakenyezi babiri iranga ibikorwa bagiye barakora mu buzima bwabo kuva batanguye ibikorwa vyabo vyo gufasha abantu batandukanye. Dutanguriye kuri Denise Nkurunziza Bucumi nkuko tuzobigaruka ko mu nkuru yacu. Uyu numwe batambukanye bo kuri w'igihugu babayeho mu gihugu cy'u Burundi, yagaragaye ko yicisha bugufi gose. Uyu ntiyagendana n'ibisayangana ngo yambare imyambaro izimvye canke se ngo akoresha amahera y'igihugu mu bikorwa vye bwite nkuko benshi bama babivuga. Uyu kandi akaba yaranabaye umukenyezi wa mbere w'umukuru w'igihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi, abaye umupastori mu ishengero ryiwe, agashinga ishengero kandi rikagira abayoboke benshi bamukurikirana ibikorwa vyiwe hoba ivyo mu ishengero ndetse n'ivyo mu buzima bwiwe busanzwe bwa misi yose. Mu buzima bwa misi yose benshi murazi yuko Denise Nkurunziza Bucumi afise ibikorwa vyo gufasha imfuvyi, utwana dutoyi aradufata akaturera twakwiza imyaka 5 nkuko yigeze kuvyivugira, agashaka imiryango bamwe bita abasamaritani b'umutima mwiza, bakaza bagafata utwo twana bakaja kuturera, hanyuma akazarazanamwo utundi. Si ivyo gusa kandi kuko afasha n'abakenyezi bahuye n'ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo kugira ngo biteze imbere. Margarita Barankitse rero nawe akaza arundi mukenyezi nawe yakoze bidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi kuva mu myaka ya kera. Uyu yarakoze vyinshi yibukwa, uyu yarakoze vyinshi bitumwa benshi bari mu gihugu cy'u Burundi bamwibuka nkuko tugira tuze tumugaruke ko. Je tutashaka kugaruka ko nuko inkuru ya kubibutsa nuko hari inkuru turiko turabategura idasanzwe hagati ya Margarita Barankitse ndetse na Denise Nkurunziza Bucumi. Yo tuzoyigaruka ko ku munsi w'ejo ntimuzocikanwe. Hari ku munsi w'igenekerezo ya 24 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993, Margarita Barankitse yari umunyamabanga wa diocese ya Ruyigi. Ico gitondo yari karategura ingoro y'Imana ahari kubera imisa. Kuva President Dada yagandaguwe n'ubwishenyi bwakurikiye aho muri diocese hari harahungiye abantu benshi kandi bo mu moko yose. Ico gitondo rero Margarita Barankitse yabonye haza bicanyi bica abahutu bari barahahungiye. Margarita Barankitse nibwo asigaranye abana babo arabarera. Magi kandi yarasanzwe areze imfuvyi indwi. Mu ntango ya za 80 mu gihe ari umwigisha mu Ruyigi, Magi yabonye umunyeshure yitwa Sharo yuzuye agahinda amabaza ingorane afise, niko gusanga rero umwana yari yabuze se mu bwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 abiwe bari barahungiye mu gihugu ca Tanzania. Uwo mwana yari imfuvyi atagira shinge na rugero. Magi aca amujana mu muryango wiwe amutunga nk'umwana wiwe. Nibari basangiye ubwoko, idini, intara n'ibindi. Inyuma hahavuye hiyongera ko abandi batandatu, gutyo Magi akiri inkumi ahinduka umuvyeyi w'abana 7, abahutu 4 n'abatutsi 3. Magi yagize ingorane nyinshi mu kazi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1981 yaragumutse abonye abanyeshuri b'abahutu banse kubarungika kwiga mu mashure meza kandi barabana bazi ubwenge. Ivyo rero vyatumye yirukanwa mu kazi yagezwa ko ari umugumutsi adakunda igihugu. Yaraburanye atsinda urubanza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1986.
Ivyabaye muri diocese ya Ruyigi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 vyahinduye ubuzima bwa Magi, vyamugize umuvyeyi w'imfuvyi ibihumbi n'ibihumbi. Niho rero havuye ishirahamwe Maison Shalom. Ishirahamwe ryakoze vyinshi mu ntara ya Ruyigi, ishirahamwe ryatumye imfuvyi nyinshi zironka umuryango. Kwama yamiriza akarenganyo vyamukwegeye amagorwa menshi, ariko ntigeze acika intege. Naho yari umututsikazi yabuze inshuti nyinshi zatemaguwe n'abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993, nicabujije ko aja gusura muri sentare arashira habona abatutsi bishe abahutu muri diocese ya Ruyigi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Kuva ubwo benshi bamwise umuhemu. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 nubwo Magi yariswe umwansi w'igihugu arahunga agira yicwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Magi yaciriwe gupfunga ubuzima bwe bwose, ntigeze ahabwa uburenganzira bwo kuburana ngo yiregure. Mu buhungiro Magi Barankitse yagumye ari itara kuri benshi, akaba ari umuvyeyi w'impunzi nyinshi cyane. Nta na kimwe kiriho gishobora guhagarika uyu murundi kaza adasanzwe kugeza umunsi Imana izobona ko hageze ko arangiza imirimo yamuhamagariye. Benshi kandi ku isabukuru y'imyaka uko Maison Shalom igiye kwiza umwaka, benshi baragenda baramukeza bakavuga ko Imana igomba kubandanya kumukomeza no kumukoresha ibikomeye, kuko ibikorwa vyiwe vyamyemwo umugisha. Ku bwa Magi benshi bari bafatanije nawe amuririmbye ahimbaza Burundi ati nurambe usagarare wibarutse imfura nyazo, nk'uko benshi bagenda barabivuga. Margarite Barankitse nk'uko twabigarutse ko akaba ari umwe mu barundikazi berekanye ubutware budasanzwe mu guharanira agateka k'abana, kuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 yegeranije imfuvyi z'abahutu n'abatutsi zishira hamwe arazirera mu gihe atano buryo yari afise. Aho yavuye atera imbere ishirahamwe ry'Maison Shalom rirafata mu mugongo abana benshi cyane. Hari benshi mu batwara Burundi no munsi abana babo barezwe na Magi, kuko muri mukakaro umwaka w'ibihumbi 2012 President Nkurunziza yahaye ikidari Margarite Barankitse amwita Mama National, amuha kandi urupapuro rw'inzira rw'iteka. Nubwo vyaje kunyuka mu nyuma mu mwaka w'ibihumbi 2015 Magi agahunga igihugu agira yicwe kubera atarashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ni nabwo kandi mu nyuma yaje gushirwa ko mutahe mpuzamakungu wo kumufata. Varese Ndayishimiye nawe haziye ku butegetsi ibintu vyarunyutse, kuko Magi bamucira igihano cyo gupfunga ubuzima bwe bwose no kunyagwa ivye vyose, ariko ntivyamuciye intege nk'uko benshi babibonye. Bakavuga bati tera imbere mwana w'umurundi, ivyiza biri imbere. Reka kandi tugaruke no ku bandi bakenyezi bigeze gucunaguzwa n'ubutegetsi nabo bahogwa ubutwari bwabo. Hakazamwo Anne Niyuhire umumenyesha makuru yararongoye radio Isanganiro mu mwaka w'ibihumbi 2015. Uyu nawe leta ya President Ndayishimiye yamushize ko mutaye mpuzamakungu. Leta ya President Ndayishimiye nayo yamuciriye gupfunga ubuzima bwe bwose. Murantunge leta ya President Nkurunziza yamushize ko mutaye mpuzamakungu. Leta ya Ndayishimiye nayo yamuciriye gupfunga ubuzima bwe bwose no kunyagwa utwiye twose. Anne Niyuhire ntiyigeze yerekwa ivyagirizwa ngo avyisigure ko yari mu buhungiro, ntiyacitse intege, nawe yabandanije umwuga wiwe n'ubutwari bwiwe. Uwundi yagarutswe ko cyane mu myaka iheze ni Florian Irangabiye umumenyesha makuru wa radio Igicaniro, atatinya kuvuga ico yumvira ku buzima bw'igihugu. Muri myandagaro umwaka w'ibihumbi 2022 nawe yarahagaritswe n'iperereza ry'u Burundi mu gihe yaraduze Matana mu rubanza rw'umuryango. Inyuma y'iminsi yapfungiwe mu iperereza atagira uburenganzira na bumwe, yarajanywe mu mpimbi Bujumbura, mu nyuma yungururizwa mu iborero rya Muyinga kure cyane y'umuryango wiwe. Kwigenekerezo ya 3/0 umwaka w'ibihumbi 2023 yarakatiwe umunyororo w'imyaka 10 ku cyaha kitagira ishingiro na ritoye gusa. Mu mwaka uheze yararekuwe. Akazamwo Emilienne Sibomana nawe, uyu akaba ari umunyamabanga w'ishure ry'isumbuye ry'imyuga ryitwa Christel Wigitega. Kwigenekerezo ya 27/0 umwaka w'ibihumbi 2023 uyu Emilienne Sibomana yamenyesheje umushikiranganje w'indero amabi yari kakoregwa abana babigeme muri iryo shure, aho abatari bake bo barashurashurwa na Patiri Rura nta karutimana yararongoye iryo shure. Emilienne Sibomana ico gihe yaciye yinjizwa ubutarari yagasho kiperereza, mu nyuma ajanwe mu iborero rikuru rya Gitega. Nta matoza yigeze akorwa kuvyo yavuze, ahubwo hihutirwa kumuhana Patiri we kugeza n'igihe atigeze akugwa ko amategeko akabandanya aho nyangwa muri iyo dosiye. Ubuho bari bageze no ku ntambwe yo kuvuga ko Emilienne Sibomana adakomeye mu mutwe.
Harajemwo kandi muri aba bakenyezi bose umushingwamanza witwa Sonia Ndikumasabo yahoze ari icegera c'umugwi w'umukuru w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu, ubu naho yararongoye ishirahamwe ry'abarundikazi bizi vy'amategeko AFGB. Marie Emerusabe n'umuhuzabikorwa muri AFGB. Silvana Inamahoro nawe akaba yari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu n'amahoro APDH. Abakenyezi batatu bose baragaritswe ku igenekerezo ya 14 Ruhuhu mu mwaka w'ibihumbi 2023 cyo kimwe na bagenzi babo babiri b'abagabo. Aba bariko bagirizwa ivyaha vyo gufasha imyari y'iterabwoba atakimenyetso na kimwe cerekanywe. Bose bazira imirimo yabo yo guharanira agateka kazina muntu. Ubu rero akaba ari uburorero buke bw'abakenyezi bakoze ibidasanzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi mu bihe bitandukanye, kuko bagaragaje ubutwari budasanzwe, harimo ivyo kuvugira, ivyo guharanira agateka k'abakenyezi n'abana, ivyo gufasha imiryango y'abantu aho nikora, ndetse na Margarita Barankitse hamwe n'umutambukanyi wahora ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Denise Nkurunziza Bucumi nabo bakoze ibitari bike. Tuzogaruka ko ku munsi w'ejo mu kiganiro cihariye tuzobagaruka ko abakenyezi. Mu yandi makuru kandi, mu gihugu ca Uganda abanyeshuri barenga 1000 bariko barakora ikibazo ca leta, abo akaba arabo mu mpunzi nkuko tuza kubigaruka ko. Gusa kandi Bujumbura umukenyezi w'impunzi aturuka muri Kongo yakomerekejwe arashwe. Nkuko amakuru adushikira bivuga, umukenyezi w'impunzi aturuka mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wo mu muryango w'abanyamurenge azwi ku izina rya Mugiraneza yarakomerekejwe arashwe ku igenekerezo ya 6 Munyonyo hafi saa 3 z'ijoro mu Buterere muri aruko bw'igisagara ca Bujumbura, mu gihe yaratasha avuye mu bikorwa vyiwe vy'ubudandaji ari ku ipikipiki. Mugiraneza akabazwi ku bikorwa vy'urudandazwa rwiwe akora. Kubwa babibonye yahagaritswe n'abapolisi babiri, umwe muri bo yoba yaramurashe ku kuguru kwiwe asiga umukenyezi ari intere nubwo yajanywe kuvugwa. Muri iyi minsi iheze impunzi z'abanyamurenge ziba mu gisagara ngo zarahagaritswe zikekwa ko zoba ari maneko z'u Rwanda. Imigendanire hagati y'ivyo bihugu bibiri yarahungabanye, abarongoye ivyo bihugu nabo bakaba bagirizanya gushigikira imigwi itwaje ibigwanisho igamije guhungabanya ubutaka bw'ivyo bihugu. Kuva muri Nzero umwaka uheze, indongozi z'u Burundi zarugaye imbibe zo hasi Uburundi buhana n'u Rwanda. Umwe mu bo mu muryango w'umukenyezi yarashwe atashimye kwivuga arashinga intahe. Uti narahamagawe mwijoro kuri telefone mbwirwa ko Mugiraneza yakomerekejwe cyane, byaratubabaje, arakeneye gukurikiranwa akavugwa kugira ngo asubire kubona abana biwe. Kugeza uwo munsi na kimwe igipolisi cy'u Burundi kirashikiriza kuri ivyo vyabaye, gusa umuryango usaba ubutungane no gufashwa mu vyo kuvuza Mugiraneza atacana kimwe yoba yarakoze. Ni mu gihe kandi hari andi makuru ariko aravugwa ko ngaha mu Burundi hari ingorane ziva ku kuvuzwa ku buntu. Mu ntara ya Burunga mu manuko bw'igihugu ibitaro n'amavuriro mato yarimwo ingorane. Igikorwa cyo kwemera kuvura abakenyezi ku buntu no kuvuza abana badashikana imyaka 5 ku buntu bihura n'ingorane zikomeye. Nta mafaranga hari, nta miti hari, ibikoresho vyo kwibarukana biboneka n'abakozi ntibahembwa. Ivyo bikaba vyerekana amabi akomeye ari mu gisata c'ubuvuzi mu gihugu cose. Mu mavuriro matoyi n'ibitaro vyo muri iyo ntara ingorane ziribonekeza. Impapuro zerekana kuvugwa ku buntu ziramanitse ku mpome, ariko inyuma y'ayo majambo ya leta ubuzima abavuzi babayemwo n'ingorane zikomeye. Amafagitire ya nyuma yahawe leta nayo muri Kigara mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024. Kuva ico gihe nagacerere. Amavuriro nta gifise uburyo bwo gukora, nta mafaranga afise, imiti yaraheze, n'ibirato vyo mu ntoke bikoreshwa mu kwibarusa abavyeyi vyaraheze. Ibituma abakizi n'abavyeyi bagira ingorane. Uti dukoresha intoke nsa, rimwe na rimwe rero bitanateguwe neza, birateye ubwoba kuri bose. Bimenyeshwa n'umwe mu baforoma bo kuri imwe mu mavuriro matoyi yo muri Burunga. Uti impuzu n'ibikoresho vyo kwa muganga vyihuta ntibikibaho. Abakozi bahembwa n'ibitaro n'amavuriro bamaze amezi arenga 4 bataronswe impembo yabo. Bamwe babandanye bakora kubera gukunda umwuga gusa, abandi barataye akazi kubera kubura uburyo bwo kubaho. Ku bagwayi ibintu navyo ntivyifashe neza nkuko amakuru adushikira abandanye bitomora.
kuko kuvugwa ku buntu bemerewe ntibiriko birashirwa mu ngiro. Umuti wari wo wose utegerezwa kugugwa mu maduka y'imiti yigenga ku biciro vy'umurengera ku banyagihugu babayeho mu bukene budasanzwe. Batubwira ko ari ku buntu ariko ngaha atamahera ntibakuvura. Bishikirizwa n'umwe mu bavyeyi yasanzwe aho bibarukira mu bitaro vyo ku mugwa mukuru wa Burunga. N'utuntu duto duto twankenerwa ntituboneka. Nta sabuni yo kugira isuku, nta bitoro vya ruseyabaniha, nta birato vy'intoke vyo gukingira abakozi. Amagara y'abantu aracumbagira, ubwoba bwo gutakaza abantu kubera kubura uburyo bwiyongera buri munsi. Ninako kandi ibiri muri Burunga biri n'ahandi henshi cyane. Iyo ntara yerekana ingorane ziri mu gihugu cose. Mu burere bwinshi bwo mu Burundi amavuriro ari mu ngorane nk'izo nyene zo guteba guhemba abakozi, ubukene bw'ibitoro n'amagorwa mu banyagihugu. Umugambi rero wo kuvura abana badashikana imyaka 5 n'abakenyezi bibaruka wari washimwe mu ntango uri kuragenda akagirire bivuye ku madeni no kubura ababikurikirana. Ibitaro biraheraniwe cyane, abakozi bavura nabo nubwo bitanga biyumva ko bahebwe. Akarorero k'Iburunga kerekana ko igisata c'amagara y'abantu kibangamiwe mu Burundi. Inyuma yo kwemera kuvura ku buntu abana badashikana imyaka 5 n'abavyeyi bibaruka, hinyegeje ukuri kubabaje cyane. Igisata c'amagara y'abantu kibangamiwe cyane, aho abantu bapfa kubera kubura uburyo. Hatagize igikorwa rero vyihuta kugira ngo hatangwe uburyo, hatangwe ibikoresho mu mavuriro kandi abakozi bashigikirwe. Kuvura ku buntu vyahoze ari ikimenyetso c'umwizero bishobora kuba ari kimwe mu bivyerekana ko igihugu cananiwe gose. Gorera makuru yaragezwe ko muri kano kanya Jonda subscribe canke s'abonner niba utarafyonda ko kugira ngo tushikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Numuhuza TV rero Imana ibahezegeye ibikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora, nandi makuru menshi turiko turabategurira iyo bari karavugwa mu gisata ca politike, ubutungane n'ibindi bisata ni mukanya ntimuze gucikanwa. Imana ibahezagire.